akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura hari maison de passage nziza cyane igita byorosha wabonye nyinshi wumva nyinshi ariko iyi nayo ni rurangiza bati yo maison passage iherereye hehe iherereye haruguru ya Mosio Gikungu uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery uharenganye wacibona akabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto ucibona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye ifise jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jardin akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye kubera iyo nyubakwa yitereye ku musozi ukikuje igisagara cya Bujumbura aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza wenjiye indani muri salo ifise salo nziza cyane salle à manger nziza cyane yakataraboneka ugeze mu gikoni cyaho naho wogira ngo si mu Burundi uhasanga cuisinière nziza cyane ukasanga cuisinière furu yotsa imikate yotsa inyama inkoko eka n'ibindi byose hakaba hariho n'imashini zikora maji wikeneye kunywa akaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera kuko hari frigo nziza cyane ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe ibyumba vyaho navyo nirurangiza ucinjira mu byumba vyaho wumva akamoto keza cyane amashuka asashe neza cyane reka ntiworaba muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke dushe zaho ntiworaba zisa neza ziratagase ushatse ushobora koga amazi yo hejuru ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye cyangwa wiryamiye kandi ushatse uga amazi akanye cyangwa ukoga amazi ashushe eka ntiworaba iyi maison passage ije hageze ntimwumve ngo nuko ari heza cyane igiciro ntituzimba kuko dukunda abadusanga ngwino wiruhukire neza uryame muri maison de passage nziza cyane umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunofu camera de surveillance barayamaze bati uryama heza ukarota neza kandi uryama heza ukaruhuka neza ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65 iyo nimero iri no kuri WhatsApp canke twandikire kuri karibu mwese murahawe ikaze Juste. Mbahuriye kubona mw'ijoro nta kubaje ngene vyagenze. Beje maze iminsi mfise amastress menshi nguma asanga ndiko ndagwa mu bibazo. Sinzi yuko bariho gishasha ariko. Akibazo Nora sinobigora nawe ibihe urimo ndabizi. Gusa kwa muganga narabonanye na muganga gusa makuru yamaye naho murice burya mama ijya ngwara imaranye igihe kitari gito yagwara akanywa imiti akagira mitendere ariko ubonye rero byakomeye
gusa ntivyari bwagire ngaha, yaragwara agakira akanwa imiti akagira mitende, ariko aho bigeze meze nabi kubera ko muganga yambwiye ngo irya ngwara arwaye kuri irya bitaro twamujanye ko irya ngwara dushobora kuyivura, bisaba ko yimugwa ahandi ku bitaro bikomeye kandi azojanwa na ambulance. Ambulance rero ngo ugira umutori muri murabo hantu ngo ni 200. Rero ndi kwiyumvira umutwe washushe byancanze, sinzi ngo mahera aravahe kandi bavuze ngo birihutirwa. Niyo mpamvu ubona ndiko ndiyumvira nta n'ikingo ngo mfise, kajya kazi kacu nakora kabona ni 5 byo kurya 2 3 kugira ngo umuntu abarabayeho. None juste nta wundi muryango ufise uretse mama wawe? Ndafise papa gusa bisa nkaho atawufise. Ari no gusa aranyanga, ntabwo ankunda. Nakuze mbona mama wenyene, gusa maze gukura mama ambwira ngo papa arahari, ngo mako ndamurondera. Maze kumubona yarambwiye ko anyanka, yambwiye ko ebana atifuza no kumbona, aranyanka ku rugero. Ariko ariho arakwanka, ariho uramaze kumubona? Ndazi na okay, kuzirira hawe uko yoba kwanga kose, uko yoba adashaka kubona kose, bino birengeye ivy'inkondo n'ibiki. Ibi ni ibintu byo kwiza amagara y'umuntu kandi umuntu ukunda, kandi nta yindi show office. Rero genda umubwire aguha ivyo 200 ushobora kubironkaho. Papa afise amafaranga, afise inzu nziza, afise umuduga, afise urugo, afise iki. 200 ni ikintu gito kuri we. Niba rero juste ubu ni ikintu yo gukunda, ni ikintu ivy'inkondo, ni ikintu urazi ushaka gushika ko juste. Wegenda wirengagiza ibintu byose yoba yarakwirukanye canke ivyo mupfa, umubwire ko mama agomba gutaha. None yo ubaza aho yapfuye ko abaza kumuhamba atarabo nyene bozana amasanduka azimvye bakamuhamba hano muri VIP. Ariko urumva kumbona vyonyene ntifuza kumbona, urumva no mwegera nkamusaba amahera. Uri umuhungu juste ufu murondera ivyo mubesha, ufu mumubwira ivyo ukunda. Umuntu wese akunda bamubwira ivyo ashaka, genda umubwira ivyo ashaka, ariko umuhiga ko amafaranga niba gusavye. Ibintu mfutse n'ivyo kweraga n'ubundi nayo n'iyindi nzira dufise. Akazi dukorora akazi ni 5 byo kurya 3. Ikanye ngerageze arigeyo yampa yumvise ko mama gwaye, nawe ntubwa nyanka, ariko amagara nayo y'umuntu n'ikindi kintu. Ahubwo akangende we cugenda ku bitaro kugira ngo abaganga babona ko afise umugwazi. Je reka nje kwa Mutama utusa kubwira ingene byagenze. Ufashe bikunda wibuke kugara fata na shondo. Byagenze gute? Wapi? Mwana, ndamuvye n'umwana mubi cyane. Umwana mubi gute? Basi yapfuma yawe ko yaba, ariko ntambwire nabi. Banzi ko yambwiye ngo mama ngo ashaka apfe. Ikintu cyavuze baba bapfiki gushika nta mwipfuriza urupfu. Nanje sinzi, sinigeze niyumvishe ko kwinosi hari abantu bameze uko. Basi umuntu wakoze ukunda, umuntu ufata nk'icyitegererezo,
ari wo muryango wonyine ufise. Mama wanje mugaca uzumubwira ngo shaka apfe, kuvuga ngo nashavuye, ndumva neza ko akaba ari umuntu ushavura kugeza aho nukora ikibi byamuvire no mukora no kurisi. ubaye ntawe yambabaje cyane, sinzi ngo turakora iki. Byacanze mama ari mugwa gute, amafaranga 200 yaravaye, kandi uko duteba niko mama akomeza kumererwa nabi. Okay, ntazi rero ndafise ikindi cyiyumviro. Umanga hadaje ugiye inzere gusa wenda haje. Turaho karibu muhiri wacu. Stare. Okay. Hama tubazimana gake. Oya nangorane. Ahubwo nanje kuri madame ko bari ngaha. Madamu Aline? Yeah. Okay. Aline ni hari yarajyamye gato yaruhutse. Reka ndamukurabire. Okay, mwamukoze. Okay, merci. ahanura ntiyo bari muri rya nzu, ujya mu papa akaba yaramuhishije, ariko niyo mpamvu yomuhisha. Karibu. Ni karibu. Karibu mu nzu. Twicara. Oya. Nonga ni sawa kwa tuba turi huti. Sawa karabaza rero dutera. Sanone. Sawa. Okay. Mama Neri. Ndabizi waranshavuriye. Kandi ndaza arashaka kwibaza impamvu nje ngaha. Ariko humura uyu munsi nzanwe n'imishwano. Nzanwe n'amahoro. Byiza wo nkundira tukayaga. Nakibaza. Rero ikinzanye ngaha uyu munsi nashaka wirengagiza ibyabaye byose. Ugaruke mu rugo. Naricaye niyumvira ku bijyanye n'urugo rwacu, niyumvira ku muryango wacu, niyumvira ku mwana wacu ari we Neri. Nsanga ndagukeneye. Mama Neri ibaza hamwe yova ku ishuri agasanga ababyeyi baratandukanye kandi batakiri kumwe, byumubaza cyane. Rero ikinzanye ngaho uyu munsi nashaka wirengagiza ibyabaye byose, ugaruke mu rugo. Kandi nanje umbabariraho no bana ritwaye nabi,
ariko ugaruke mu rugo rwanje. Mwihangane sinabaje nico mufatiye. Oya. Icyo kunywa kiyoze. Mvuye n'umwanya muto dufise turashaka ko tuvuga buki tugenza bya tuje mu yindi mirimo. None ko mwari muje kundaba mutanteguje hari kibazo? Impamvu tutaguteguje nuko hari byari byihutirwa cyane. Nawe twaba tuzi ko umuntu nyine akunda gufata ingendo, akunda gufatirwa kenshi. Ntacyo nimubwiye. Rero twicaye hamwe turagira icyo twize nk'umuryango. Turavugana turumva ko twoza ukaduha impapuro z'imitungo zibona na Claude. Impapuro z'imitungo? Erega dore nuko dutahura kuko urabona ko utigeze uvyara ejo canke hirya y'ejo ushobora kurongwa n'undi mugabo ugasanga imitungo y'umuryango wacu yegukiye uwundi muryango uzowubwiyemo. Ariko nibwo muvuga ngo sinigeze mbyara umwana kuko hari umwana Claude yasize kandi akuze. Umwana ari we Nora. Ati umwana uvuga ninde umuntu mu muryango atazi yuko ujya mwana utageze amukunda. Claude ntigeze akunda ujya mwana kandi ikindi niwe yarazi so yavyaye. Aro niho mwihendera cane. Claude yarakunda ujya mwana kuko yaza kuba atamukunda ntiyari kumwigisha canke amurere gushika hakura umugabo kurya. Ikindi kandi iyo mitungo muvuga yaramaze kuyimwandikako. Karibu. Wewe ni ukikoza wahagira. Nshaka ufashe amafaranga. Ufashe amafaranga. Amafaranga y'ibiki? Nta nubwo wari udukumbuye. Nshaka kumpa amafaranga nyimba uwo yame canke nyimba uwumva utoyama ureke kuyama kubera ndazi n'ubundi we nta kintu wowe. Ati je nta kintu nakwikora ngo ndaguhe. Kubera iki? Nukwima habaye iki? Kireka atavyo mfise. Ikibazo nyabaki ushaka amafaranga ngaha. Nshaka kumpa amafaranga. Nimba wumva utoyama mbwira ingene. Oya reka kugenda karibu wicare basi. Sinoreka kugufasha ndabishobora. Mbeho ushaka amafaranga ngana iki? Nshaka amafaranga 200 kandi birihutirwa cyane. Ntacyo ndagufasha kubera iki? Kandi ko ndayafise. Ndagufasha nubwo uvuga ngo ntacyo ndagufasha. Gusa rero sindaguhimba 200 gusa. Reka nce ndaguhimba 300 kugira ngo ushobore kwikenura mu kibazo ufise. Sivyo? Hama umwanya wose uzumva ukeneye kugaruka kubanga urahawe ikaze ngani muhira. Amasheri. Kutigeze mbya kuza guca hano nkahanye ubwira nshobora kwitegurira. Naho ukuntu wambaye no kuntu nambaye none ko nzoha ndakumara amazi. Sheri amasori ibi nabyumvire turi mu nzira. Nibwo niyumvire kukuzana ngaho kwenda gushimire. Kuko ntabyo naziga vraiment. Kandi wakoze kunyumva no kunyemerera ukagaruka mu rugo. Nenda gukumbuye vraiment. Sheri nukurumba bari natwawe n'ishavu bituma ndagutererana kandi twarasezeranye ko
dutegerezwa kubana amagorwa no mu marushwa. Sheri naragutahuye kuko nawe sikosa ryawe kuko bijya ibintu byashitse ibintu bigoye kwakira ku mugabo ari we wese ahubwo njye nkwiye gusaba imbabazi kuko njye nagenda gukorera amakosa menshi uravye vyabaye bwa mbere naraguhishije umwana nyuma urabimenya kandi uravyihanganira na nibi biko biraba ushoboye kuvyihanganira by'ukuri umugabo mwiza kandi w'intwari rero nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Hari ikintu nifuje kukubaza ntinya kukikubareza harya kwa Abeli sinigeze mbona Nora ntiyashobora kutwakira nk'umuryango wiwe ntibyakunze ko aguma muhira yarafashe urugendo aragenda gushikana natwe ntituzi yayo. Okay wihangane cyane hama nibaze ko atigeze amenya ibijyanye n'indofisi. Okay ibyo ni byiza ko atarabimenya. Umviriza rero shiri ndakubwira iyo nda nta muntu ushaka kazigera amenya ko ari Nora umwana wawe kuva kwino saha iyo nda ni gwanje. Umuntu wese uzokubaza ku bijyanye n'iyo nda uzomubwire ko inda ari yanje. Turumvikana? Ni ukuvuga ko ibi bizokingira agaciro kanje n'akiwawe no mu muryango. Sawa? Sibyo byo ni ibiki? Murakoze. Jamani narondeye mugenzi nagize uko nshoboye kose ndayaronka. Okay gusa nyine wakoze cyane burya wanahoje ko nta bane mani yoburitse ubusa. Ubwo ndabwire mugenzi ntibikwiye ko nanshimira kubera ko wakoze ibintu neza bisumba bijye nakoze nari ngoye cyane gusumba uko ariko nyeretse ko umuntu mwiza antuka mbisi cyo tumanye nacu ndigenda kuburana gifisi. Rero ivyo ni gutera umutima uhagaze mama wanje kandi jewe ndazi agaciro umuvyeyi bafise imbere y'umwana wiwe. Inje kintu hona shima nahora gusumba ibindi agaciro k'umuvyeyi. Ariko Imana ishimwe ko turi ngaha kandi nibaze ko azova ngaha ameze neza. Reka tukomeze kumusengera tukomeze no kwizera no kwihangana kumbura umwana n'umwana ashoboye gusohoka tukabandanya imirimo yacu. Reka tubyizere nanjye ndabyizeye kubera ko bavuze ko bino bitaro bavura neza. Ngaha bavura neza. Nujya mu mama yari anyereka avuga ati hano ni sawa. Meze neza. Mwerekeje umurwayi. Usoreba nawe ko mwana yagororeye. Okay. Beautiful. Avuka wakoze kuza wakoresheje umwanya neza pe. Narindi hafi nategezwa kunyaruka kuko no munsi ntabwo nagiye ku kazi. Humura nanje sindagutevya ndabize ko ufise umwanya muto. Yego. Rero icyatumye ndaguhamagara urabizi neza ko umugabo wanje aruka kwitaba Imana. Yasize ngaha jewe n'umwana twareze kuva kiri uruyoya. Rero abi wabona umugabo babonye umugabo wanje amaze gupfa bariko barashaka kuntwara imitungo yasigiye ngo kubera yuko umwana atari we yamuvyaye. Rero nashaka umfashe kino kintu. Nashaka ufashe ukuntu ijya mitungo no yandika kurya mwana. Kumbo zo kuyirinda abi wabona umugabo ntibayitwara. Okay. Amategeko aremeza neza
yuko imitungo y'abantu babiri bubakanye biciye mu mategeko uburenganzira bwose bw'amatungo yasizwe na nyakwigendera buba busigaye mu minwe y'usigaye. Ku bw'ivyo rondera abashinga ntahe n'ivyabona amatungo yashikirize uwo wifuza kuyashikiriza. Ariko amategeko abivuga. Wow. Urakoze cyane avoka. Namwe urakoze. Ubu none cyo gukora nacyumvise. Nuko tegeza kugenda. Okay. Musore. Wa mutubande. Nitwa Juste muganga. Just ajya mu rwaye mfariki. Mama wanje. Gerageza kwihangana, gerageza kurema. Ndiko ndabona ko menga mwese murakuze. Hama ndabaze nta wundi mukuru wanyu muba mufise mu muryango atari mwebwe. Oya, je nakuze ndi umwe akoranye na mama nta wundi muntu nigeze mbona. Uyu n'umugenzi wanje turabana. Biragaragara ko nubwo uboneka nk'umwana ariko urakuze ngira ngo ibibazo byinshi, ariko nibaza ko wari ubwa mbere mama wanyu yahuye n'ibibazo nk'ibi. Ubwo mbona grand frère nawe nameze shaka kuba yarahuye n'ibibazo byinshi, sinzi ko ubwa mbere yoba abonye ibibazo, ariko kandi icyo ndabasaba ni ukwihangana mukarema, kuko ubugwayi buraza bugahera. Niyo mpamvu abaganga duhari kugira ngo dufashe turaheka igishoboka, ariko na cyane cyane Imana burya niyo natwe dukoresha ikabikora bikagenda neza. Rero hamwe n'ivyo birasaba kwihangana mugasenga, mugahagarara nk'abantu bakuze, kuko uyu mwanya mama wanyu ubugwayi afise bivuga ko twasanze agwaye ama-intestin kandi na avisi iriko iraduga. Niyo mpamvu mubona ari paralize igipande kimwe, ariko ibintu bishobora kuvugwa bigakira. None mubabwira avuga Ndakunda kuvuga ukuri, izo ngwara agwaye kwiyo bitaro y'iwacu nta muganga umuspecialiste dufise, ariko turashobora kumuronderera cyane tukagira transfer mukaja muri kibanyi ca Kenya kugira ngo akurikirane umuvyeyi wanyu. None guhamagara umuganga no kugira transfer nibe bisaba make. Ni kuvuga tuhamagara muganga biraza koroha gato, kuko turaza gusanga bitwaye nka à peu près 5,500,000 ashobora kumukurikirana, ariko naho kandi urumva ko tumaze gukora transfer tukamurika hanze ama déplacement, amarogement, nourriture, urumva gusanga ari facture ndende cyane. Bisa koroha, bizosaba kugira hariya umufungure, umurondera aho muryama n'abaganga bahariya, ariko tumaze kuba tumuhamagara akazi no kugira ngo bize koroha. Sinzi bivanye n'uburyo mwebwe mufise, ni mushobora kugira choix icyo tubakorera kubwa mama wanyu. Rero reka tubakanya mu byiyumvire ko mubitekereze ko mwumva ko ushobora kubikora, ariko kandi nagenda babwira mureme ko ndabona utameze neza cyane, bibaye ngombwa cari banza mugira ibipimo ku buryo ndashobora kuba nawe ntibyarapfuye kwe ubwoba basanga nka tension ya 12 komisiyo. Rero ashobora kugenda mukaja kwikena mama wanyu mufate ingingo yuko dushobora kubikora. C'est tout. Entre temps ikindi naravye nsanga na caution mwastanze ngaha ay'ibitaro ntabikwiye.
niyo nifu kumanza kuregerariza ibindi byose zoba twanje kuregerariza ibya mbere byavuye mu nzira. Okay? Urakoze. Ntabwo ukomeze kureba